indongozi kandi burya naho yemera ntiyidoga, kirazira kwidoga uri ndongozi. Umaze kwidoga aburongoye baca baperida morale, naho wabona ingorane wewe umubabwira ko ibintu bimeze neza, ubahe morale, ubaremeshe. Umaze kwidoga unaje sindavyumva ibintu leta yagize, unaje ntawe kabisa, bakavyumva gutyo n'ikibazo. Ndongozi muri ngaha vyama vyabaye ku ndongozi zimwe zimwe. Indongozi nziza twasanze idatinya uruvugo, kuko bazokuvuga kandi bazokuvuga bose, si ngombwa ngo bakuvuge neza baneseserema. Ariko kandi naho idatinya uruvugo, indongozi nziza yirinda ishavu. Ishavu ni daimoni mbi iguhenda ngo kora ibi, après ishavu rigiye uricuza. Tu regrettes, murinde amashavu, mube abadiplomate bukuri, kuko bavuga ko muri ayo mabanga umudipolomate ashavuye aratwenga. Twasanze indongozi nziza ari ikoresha imvugo iremesha, imvugo mbabarira matwi. Hari amajambo rimwe na rimwe dukoresha akomeretsa imitima y'abenegihugu. Muri twebwe ndongozi ngaha hari indongozi zikoresha amajambo akirimutsa abagumyabanga nayo guteranya. Twayibonye mu ntara zimwe zimwe. Reka guteranya, reka gukoresha imvugo ikirimutsa abagumyabanga, koresha imvugo ibaremesha, ibuzuza, ibaha umwizero. Indongozi nziza nikora byose yonyene, muze murabe neza. Hari ico bita division du travail. Reka gukora akazi kumu do bureau. Do bureau ni DAF, do bureau de l'administration et finance. Nuje kunjira ubufaranga bw'intara bishe biguteza ubugabo. Mureke abikore mugabo umukurikirane hafi. Division du travail. Nukore byose urumwe urameneka. Indongozi nziza twasanze ari itanga imbono kubirongoye, imbona kazoza. Mbega aba bantu ndongoye nifuza ko mu myaka 5 bazobameze gute? Uri mustanteri uravuga ati mbe kwimisozi garagara abana tuko turavyara bazocana inkwi zivuye. Uravuga uti mu myaka 5 njaka imisozi yose izoba yambaye ibiti. Iyo niyo ndongozi nziza ifise vision.